no munsi rero twaje kugira ngo tubasobanurire bimwe mu byo muhora mubona hano mudashobora gutahura. Mwaratubona inyuma yacu hari irogo, harimo abana bafatanya amaboko n'ubundi hagati, ivyo ntimutsi ngivyo nibiki. Hari n'indi mutabonye tuza kubereka nk'ibikoko ndetse n'ikiyaya hano muna gitotaye cyane kirimo ibigazi. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Mwaramutse neza canke mwiriwe, igitondo ciza, ijoro ryiza canke umutaga mwiza, bivana naho mudukurikirana amuherereye. Mu kiganiro cy'uno munsi ni Protect King wengarutse kuri micro. Mu kiganiro ho tugiye kubashikiriza bimwe mu bigize ino studio ya Tarsis Hope Ministry TV. Benshi mwaratubonye hana dutamba dutazira turiko turahimbaza tubashikiriza amasho agiye atandukanye n'ibiganiro bigiye bitandukanye byateguriwe hano. No munsi rero twaje kugira ngo tubasobanurire bimwe mu byo muhora mubona hano mudashobora gutahura. Mwaratubona inyuma yacu hari irogo, harimo abana bafatanya amaboko n'ubundi hagati, ivyo ntimutsi ngivyo nibiki. Hari n'indi mutabonye tuza kubereka nk'ibikoko ndetse n'ikiyaya hano muna gitotaye cyane kirimo ibigazi n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye muza kubona muri kino kiganiro. Rero sinza kuba ndice nyene, ndafise abo tuza kuba turiko turasangira ikiyago baza kubashikiriza ibigiye bitandukanye muri kino kiganiro. Eka mbere ntabatebeje mu rurimi rw'ikirundi, hari ugiye kubashikiriza icivugo ca ministeri yacu ya Tarsis Hope Ministry TV. Nawe nindi ikatumuha ikaze ashike hana baramutse, hanyuma gire kadushikiriza icivugo kino ministeri kaze. Ndabaramukije amahoro y'Imana, ni Genevieve niyo kwizera. Gufasha imfubyi n'abapfakazi n'abantu aho nikora ni kimwe mu bimenyetso by'urukundo. Abagowe ntibagakumirwe kuko nabo n'abantu nk'abandi. Murakoze. Kusaidia yatima, wajane na maskini ni moja katika dalili za upendo. Siwaraumu walioathirika kwa sababu ni watu kama wengine. Asanteni sana. Siwaraumu walioathirika kwa sababu ni watu kama wengine. Asanteni sana. Urakoze mugenzi wacu Perfect. Ereka akano kajyo naho twakire mugenzi wacu wo mu rurimi rw'igifaransa kaze. Merci beaucoup. Je réponds au nom de Safi Nyonzima. Aider les orphelins, les veuves et les pauvres est l'un des signes d'amour. Ne blâmons pas les victimes, car ce sont des gens comme des autres. Nuko urakoze cyane mugenzi wacu Usafi kubumva ururimi rw'igifaransa, urashoboye kudufasha kugira ngo nabo bamenye nonsobanura. Nuko reka tujimere gato twakire mugenzi wacu wo mu rurimi rw'icyongereza kaze. Hello everyone, my name is Bella. Helping the orphans, widows and poor is one of the signs of love. Do not blame the victims because they are people like others. Thank you. Nuko reka tubashimire mwebwe muri kumara dukurikirana. Aba nibo dusanzwe dukorana muri Tarsis Hope Ministry TV. Murumva ko indimi zose ziba zihari. Dushimire mugenzi wacu mu rurimi rw'ikirundi hari ya Genevieve niyo kwizera. Dushimire mugenzi wacu twakoranye mu rurimi rw'igifaransa Safi Niyonzima. Mu rurimi rw'Iswahili twari kumwe na Perfect Indutira byose. Mu rurimi rw'icyongereza twari kumwe na Bella Gogo Gloria. Mwabumvise rero kandi mwatahuye bitare bike mu bijanye ni ino ministeri. Nuko rero reka nanje mu kurangiza ndabasobanurire bike ivyo bavuze mwari mumaze kubibona, ari nivyo mutari bwabone. Reka ndabereke kino kintu. Muri no nyubako kandi turafise igicapo c'igikoko ciza cyane bita itwiga, abandi bacita umusumbalembo cyangwa umusumbalembe. Birumvikana Kikoko kirekire cyane murakizi, gihagaze mu kiyaya ciza kiri mu bwatsi butotahaye, hagizwe n'ibiti ndetse tushobora kubona ko ari ibigazi.
iki kiyaro kirasigura n'iki gikoko ko ari ubwiza bwa Afrika, ndetse tuvuze Afrika ucumva ko n'igihugu cacu c'u Burundi kitaba gisigaye inyuma. Muri make ntitwotinya kuvuga ko ari ubwiza bw'igihugu cacu ciza c'u Burundi, muzi neza ko ari umutima wa Afrika. Ku rundi ruhande rero hari ibigazi, hari bigiye bitandukanye n'ibindi bikoko, bivuze yuko nk'ibijanye mu bijanye no bidukikije, ibi ari bimwe mu bigize ino nyubakwa ya Trasis Open Ministry TV dusanzwe dukoreramwo, tugaragaje kubasobanurira mu ncamake. Nuko rero hano mu mazi imisi muhabona rogo igizwe n'abana bari mu muzingi hese wugaye, ariko hagati hariho uwundi mwana. Bisigura yuko nkuko musanze mubize ko muri Trasis Open Ministry ari ministeri yitaho ntitwo bigaruka ko nibije baje kwasobanurira haba mu Kirundi canke mu zindi ndimi, bigeranywa nuko bano bana bafatanya amaboko kugira ngo bashike kwiterambere riramana cyane ko musanzwe muzi yuko fikirikiri bugira babiri. Bana bana rero bakaja hamwe bakaca abafatana amaboko, bivuze yuko aba bana b'imfuvyi bafatana amaboko bagafatana mu nda. Association canke ministeri yashobora nikubita ikabaraba ikabagendera ikabashikiriza utu canke turiya iba yabateguri. Ariko kandi biraboneka yuko hari mu ndi mwana ari hagati, muramubona umwana ari hagati yabo. Hajya nta mukuru abura mukuru we, ujya mwana nawe acaboneka nk'userukira abajya abandi bana bari mu muzingi, bagize ujya muzingi nawe ari hagati yabo. Ashobora kuvuga ati tubaye ivyiyumviro gutya muzokore gutya, ejo muri kazoza mwigeze kuri ndi terambere ridasanzwe. Ababaherutse muri abakene canke muri imfuvyi bazobona co muzovamwo, ejo Imana ishobore kwageza ku kindi kintu gikomeye kubera habaye gufatana mu nda. Ikimenyetso ciza cyane murabona yuko hano haruguru hari abamarayika babiri. Abamarayika, ikimenyetso c'abamarayika babiri rero ni jambo ry'Imana rivuga ngo babiri canke batatu aho baba bari n'Imana canke Kristo Yesu ni habari akaba kumwe nabo. Bano bamarayika babiri murabona yuko bagaragara bariko umwe ku ruhande undi ku rundi ruhande, kugira ngo bamurikire bano bana bacungera umutekano wabo, ndetse bano bana babone yuko bafise ubushigikizi buvuye mu ijuru, na cyane kwijuru ari cyo ricareze rigakoresha bano bantu bitaho bino bikorwa by'impuwe byo kwitaho imfuvyi, abafakazi ndetse n'abatishoboye. Impande ho turahabona ikimenyetso cy'umuco, izuba rimurika canke umuco muri rusange. Umuco nta numwe atazi insiguro yawo. Ahantu hari ubumwe, urukundo, amahoro, umuco uriganza ugasasagara muri bo, kuko muzi neza yuko umwiza ukorana n'abantu bakora ibintu byo mu mwiza nyene, ariko no muco ni uje ukagaragaza ko uboneshereza abano bana. Nuko rero imfuvyi nimwihebure, abapfakazi ndetse n'abatishoboye, kuko muratwikujwe n'abamarayika. Umuco ukacu baraseruka bamurikira, bigatuma ejo haba heza gusumba uno munsi. Tugaragaje guca ku masonga ibijanye n'insiguro zibigize ino ministeri ya Trasis Open Ministry TV. Ndizera neza yuko mwashoboye gutahura ibitari bike, ariko kandi mu gusozera kino kiganiro mwagiye murabona amafoto agiye atandukanye. Uyu n'umwigeme agira kabiri mu bana b'umurongozi mukuru w'ino ministeri. Turabwiye ko atari muri kino gihugu. Umwana w'umwigeme akaba yitwa Chanceline. Tunabibutsa ko ino studio turakoreramo uno munsi no nyubakwa uyu murongozi mukuru w'ino ministeri yayubakiye uno mwana agira kabiri yitwa Chanceline. Muri make tuvuze ko ari kwa Chanceline twicaye ntituba twihenze. Nuko rero tubashimire kwa mwafashe kano kajyo ko kubana natwe, abadukurikiranye muri mu gihugu c'u Burundi, abadukurikiranye muri hanze y'igihugu. Tubashimire ko mwafashe kanya mukadukurikirana. Ikiganiro cacu ni hano twari twateguriye, ni hano kirangiriye. Nihagira ico wipfuza kubaza utatahuye, zo kutwandikira muri commentaire. Turasoma commentaire zanyu tukazishura, hanyuma ico mutatahuye tukakibishura, ico natwe tuba tutashoboye kubishura tukabahuza n'umuntu ashoboye kucishura. Murakoze rero, tuze dusure duhure mu kindi kiganiro naho ubutaha. Murakoze, bye. Afatikanyije n'umukobwa wiwe Tarasise Chanceline, bakora ibikorinka birambire ibibagire iyo bavuka, nubwo ari kure namba ntibaruhuka, bama batwibuka. Tarasisi Hope Ministry, hey, Tarasisi Hope Ministry.
Hope Ministry komera ku migambi yawe ramba ku rukundo rwawe komera ku rukundo rwawe ramba ku migambi yawe